kwa shangwe kabisa. Ikigo Fondation Bonaction Umugiraneza kirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye caronkejwe ingabire y'amashure n'umuryango wa Doshi wamuka mu gihugu cy'u Buhindi uba mu gihugu cy'u Burundi yubatswe ku mutumba wa Matongo muri komine Ndava intara ya Mwaro kuri wa kabiri Nyakanga umwaka wa 2023. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye arongoye ico kigo arashimira uwo muryango bikorwa wakoze akanasaba n'abandi banyamahanga bose babaye mu Burundi gufatira akarorero kuri uwo muryango. Turashimye kandi turishimirije ku ngabire nziza iteye igomwe mwaduhaye. Ingabire ihuye n'imigambi ya Fondation Umugiraneza igisata c'indero naco kiradushwayemo. Dufashanye twese kugira ngo iri shure ahari iteka kuno musozi niteka mwino komine niteka ku ntara ndetse niteka ku gihugu cacu. Ese abantu bose babaye ngaha mu Burundi bokwumva ati reka tugire ikintu twasize kizokwama kiranga umubano imigenderanire myiza y'ibihugu biba byarabibarutse ndetse n'igihugu kiba carabakiriye kandi kikibaruka imiryango yabo kandi bakagikunda nacyo kikabakunda. Rero abantu bose bariho ku isi tugerageze tugire ikintu dusize abuzukuru n'abuzukuruza n'abazodukomokako bazotwirukiraho. Umwana azohiga azoguma yivuga Famille Doshi nibwo Fondation Bonaction Umugiraneza hanyuma muca musanga turi kumwe twese bizoshoboka kandi Imana izodufasha. Uwaserukiye umuryango wa Doshi avuga ko bashimye kubahiriza ijambo basigiwe n'abavyeyi na karengo igitugu kirakura ntigisumba izosi, agasaba abanyeshure bazohiga kuzokora bazi ko ushaka umubira abirakuya kandi atawurya katamugoye. Abavyeyi bacu bakiriho bari bamye bafishe icumviro co kubaka isomero n'ingabire bahaye Umugiraneza ashobora kuyikurikirana. Umuryango wacu ukaba washimiye kubakira Fondation Bonaction Umugiraneza. Mu wabaka aya masomero rero twashatse kwabahiriza ijambo twasigiwe na bavyeyi na karengo igitugu kirakura ariko ntigisumba izosi. Ana masomero rero ya kijambere mubona twayubatswe bivuye ku mutima ushima kandi uzirikana ibiza Uburundi bwatugiriye. Ryubakiwe abana b'igihugu rize riramurire aka karere ririmo izindi tara eka n'igihugu cose. Furije kuzorangwa n'ingisho za kanovera. Abanyeshure bazokore bazi ko umushaka umubira abira kuya kandi aturia akatamugoye. Iri somero rize rigishe abato n'abakuze imico mwiza ikirundi kuko utabe akaranga aba ataye akabanga. Izoramura bazobe agabo na mafasoni bijunja ni jambo kandi bijambwenge. Bazorengwe nubukerebutse mu bisata bitandukanye bazoba bariko baranguriramo amabanga. Kubera ko ubusaza bunyaga ubugabo nanje kaba ndiko nja mu zabukuru.
mu mwaka uza zohagarika ukwiyungunganya sanzwe korera aha mu gihugu gende mukara huko kubusa mbe hafi y'umuryango wanje uri mu Buhindi na kare ngo urukwavu rurakura rukonka umwana. Ico gikorwa kikaba casozerewe no guhana utuganuke hagati y'uwaserukiye umuryango wa Doshi hamwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Uwo muryango wa Doshi ukaba waje mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1951.